amajambo tugiye gusangira aravuga ngo intambara z'ibicaniro. Intambara z'ibicaniro. Mu mwaka uheze twaravuze nivyo hari mwaka uheze nivyo. Twaravuze ibanga ry'ibicaniro. Ndashimana ko benshi amaso yabo yarugurutse. Gushika n'uyu munsi ndaruhuka. Hari abantu dukorane bambwiye atari kwa pote. Inyigisho be naziga. Iyo uzigishije uzoshongereza abantu. Uzutegura abandi baza kudufasha kuko hari ibintu wigisha tukatugira akazi kenshi tukatubasubisharje. Nami ndabwira mama ngaha hageze ku rugezo ban telefone mu Faransa gukora deliverance kuri telefone. Amadayimoni agafata umuntu agakubita umuntu kuri telefone. Umwe telefone yavuye muri telefone kuva muri Allemagne kugira sengere umuni yese wiwe ari mu Faransa. Naramubwiye ubushize umuntu telefone ari muri Canada. Deliverance tuyikora aranyogomba nk'inzo. Je ntabyo nari ko ndabona ko hari kuri telefone. Mukaza bwira Imana none Imana ko numva umuntu ari karamenagura ibintu. Nkumva umuntu ari karadawo. Ntabyo ndiko ndabona. Je ndi kuri telefone. Ndakwingiza untiza amayekara y'ijuru kuko nshobora gukora deliverance. None hamwe yoja mu muriro akagwayo ndabikora gute? Kubera iki bicaniro. Uyu munsi mumbabarire naje ndiburura kigongwe. Kana ndashaka kubera gutyo nyene. Kuko hari ibintu bibabaje. Kubona umuntu ashobora kuba ari samuragwa. Ari wenye n'ibintu vyose mugabo akabaho nk'umushumba. Akabaho nk'umuja. Akabaho bamupriva ikintu cyose. Nico aronse ukamengo niba hati agize. Ari wenye n'ibintu vyose. Imbere yuko nza navuganye n'umuntu twiganye. Mu misi heze yaranterefonye antumira kuri mariage yiwe. Ndabura umwanya sinagenda aranefora ambaza apotre warabonye invitation yanje. Ndemwe nti eheko narayibonye tumbwa vyarangowe sinashoboye kuza kuri mariage yawe. Acambwira ngo wagize neza kutaza ko mariage ntiyabaye. Tamaza kubera arambwira ngo 4 jours imbere y'uko urubanza ruba mariage yarapfuye. Tamaza vyagenze gutati apotre sino bikubwira kuri telefone. Ariko vyarapfuye nzo bikubwira ni namanuka ndi ruguru. Arambwira apotre sishobora kubwira ibikoba ati nakumvise ku radio uri kuvuga ubuzima bwanje. Ati jewe urazi ko twiganye amashuri nahejeje. Suko yarabuze ubwenge ari mu bantu banyesplika ibijana comptabilité. Ntiyahejeje amashuri. Ageze afungwa kubera iki atanze amafaranga uwo muntu ayaguranye acaba ari we ayimushirako kari we yamufitiye. Murabona ingene ibintu bimeze bamushize mu gace imyaka ndwi. Aravuyeyo arasubiye gukora ivyagira aronse udufaranga umuntu ambwira ati ingo dukorane ayamuhaye ako kanya umuntu acaranyika. Ateguye mariage hasigaye imisi 4 ikirasiba. Tababwire sinzi ibintu bigiye kuba muga ndashaka gusanta mu isi y'imwemu yuko hari abantu bagiye kwicuza kubona hari ico bakoze mu buzima bw'iwawe. Sindi ko muri ko muranyumva hari gihe umuntu akora ikintu akakirogera ati kubera ikinatumbere no muntu. Ndumva muri zino ndwi zibiri hari abantu bagiye kwicuza igituma bubahutse bakagira ico bakoze ku buzima bw'iwawe. Kuko inyuma yo kumenya ibanga ry'ibicaniro muri ikicigwa ngiye gutanga tuzovuga koma to renforce ibicaniro byacu. Aho umuntu adashobora kuneshwa aho umuntu hari umuntu avuga ngo ni wa control akarere shaka ku control akarere. Muri teguye uyu munsi tagira intangamarara mugabo ni umuntu mbere kubagumura uko urumva kugira ngo uvyumve neza no kugira no mutima. Hama kandi nkuko murabizi yonje ngaha banifuza gukarisha ibigwanishwa vyanyu. Ko je gitu uzombona imbere yawe witegure ko ndakubwira ivy'intambara. Kuko abakristo ishengero ryaba ishengero ry'igisivile. Ishengero rya Kristo mu Burundi ishengero ry'abasivile. Mumbabare n'abakozi Imana abasivile. Kuko hari ibintu nama ndiko ndabibabwira. Urugo ruri mu musirikare ntibapfa kurutumbero ko ariko kose. Ntibapfa kukubahuka sivyo? Mugabazi ko ari umusivile. Bavuga ati naho mfe kwa gusa nitwaje ikintu ndabakanga. Kavuga ati habaye umusirikare
oya reka tumaze tuja ahandi apana hajya. Uyu munsi Satani arinjira mu mashengero agakora icyo ashaka kubera ikari y'abasivili. Mu miryango yacu arahaza kandi ari abana b'Imana agakora ibyo ashaka kubera ikari y'abasivili. Ariko ndase ko umusivili mu izina rya Yesu. Amen. Hari umuntu okay, ibyakozwe n'intumwa. Mpere kuri 90 19:8. Hari version parole de vie. Parole de vie. Yo bayifise. Nko muri telefone cyangwa muri tablet. Aro bayifise ace binyereka ko ari cyo nkeneye. Amen. Ariko nta utayifise ntaco. Nsomera mama. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Yinjira mu isinagogi amara amezi 3 avuga ashize amanga. Akiranira ivy'ubwami bw'Imana. Mutsakarongo akiranira ivy'ubwami bw'Imana. Abibemeza. Suramo kandi. Yinjira mu isinagogi. Uyu ni Paulo. Bibiri avuze ngo yinjira mu isinagogi. Amara amezi 3. Avuga ashize amanga. Akiranira ivy'ubwami bw'Imana. Avuga ngo ukiranira. Akiranira. Vuga ngo akiranira. Akiranira. Mu yandi mazambo agwanira ivy'ubwami bw'Imana. Amara amezi 3 ariko aragwana, ariko aranigana. Amara amezi 3 ariko arasekana. Amara amezi 3 ariko arabakonvenka, ariko arabafoxa kuvyumva. Akiranira ivy'ubwami bw'Imana. Hari ibintu bitazo kwigera bifata ikibanza mu buzima bwawe utabikiraniye. Uyu ni Paulo, Imana yasize amavuta azura abapfuye. Mugabo ageze hano hantu nta handi yigeze akora kino kintu. Yarahageze agira resistance. Yarahageze aravuga baranga kuvyumva. Yarahageze agwana n'ibicaniro atigeze agwana navyo. Burya abansi bose si bamwe. Hariho mwandebone twe turakora deliverance. Hari daimon kwiraba gusa. Itsifuza induri kagenda. Hariho n'indi daimon uyitegereje gusa utarindura navuga icyo ukora gena amasengesho wisonzeshe hamuzogaruka amasengesho. Cyuma Yesu yabwiye umunsi umwe abigishwa barabwira ngo daimon benizi nta kizikuramo atari amasengesho afatikanije no kwisonzesha. Ugiye kuraba mbere yarabarungitse bagaruka banezerewe impemu mbi zatwumviye mugabo bageze kuri impemu mbi kugenda. Yesu abwira ati iyi itandukanye na ziriya. Nibicaniro si bimwe. Ani Paul vyaramworohera. Mugabo ageze ngaha arakiranira. Arakiranira. Amen. Mezereza muri kino kibanza. Arakiranira. Muri no misi tugiye kuba hano turagiye gukiranira ivy'ubwami bw'Imana. Bavuze ivy'ubwami bw'Imana ni bimwe Imana yavuga ubuzima bwawe. Ni imwe twahabwa muri Kristo Yesu. Ni ya masezerano dufise. Ni vyamindi vyose Imana ivuga ku buzima bwacu. Biravuga ngo sinzobesha umusavyi wanje Dawidi. Imana ntibesha. Ariko biraba hariho resistance. Biragusaba gukirana. Biragusaba kubigwanira. Cyuma nifuza ngo ivyagafyi ubishige hasi. Uriko muranyumva? Ivyo korosha ibintu ubishige hasi. Umupastor umwana mpamwera ngo bamureka kunaniza ishengero. Yesu yarabirangije byose. Nuko Yesu yabirangije byose amashengero. Reka kurusa abantu. Yesu yararangije nimba yararangije byose. Kubera fisa abantu bakuma bariko bariswa n'indwara zimwe. So kurera gwaye umuhungu wagwara diabete n'umwana afashwe na diabete n'umwe yafashwe na diabete. Ivyo nibiki gurokome ngiyo n'umuzungu akakubwira ngo benibi biri mu maraso. Nimba biri mu maraso niba ngo n'ibintu badashobora gutereta. Oro amaraso ni imvugo y'igicaniro. Nishiko cyuma muri no misi zobazana kumenya ama information ari mu maraso mufise. Haleluya.
umenye information ziri inyuma y'amaraso hari mu muryango wawe, kuko benshi bariko uyu munsi barasubisa ivyo batateza gusubisa. Je namatko nabwire abantu, nimba we bimeze neza mfasha abandi bimere neza. Ko nuvuga ngo jewe n'amahoro, kuko mbaye wa murundi biriye ngo abandi nawe ruriye abandi nawe rutakwibagiye. Haleluya. Wo nimba ari sawa kumbura umwana wazura kurongorwa muri urya muryango bimeze kurya, ntuvuge ngo jewe ni sawa. Reka ahubwo nyabuna dukiranira ivyo bwami bw'Imana, ivy'Imana yavuze tibone vyambaye umubiri biriko birabana natwe. Haleluya. Ikiri cyane nashaka ko mutahura, amara amezi 3 ariko arakiranira ivyo bwami bw'Imana. Magatoya Abanyefeso 6:12 ndazi n'umurongo mumenyereye, mugabo ya Paul de Villiers muri telefone ya tablet phone. Okay. Abanyefeso 6:12 ngo kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza, imwe mu mbiza ahantu ho mwijuru. Amen. Muri version ya Paul de Villiers avuga ngo non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Une version qui impose. Imwe impose abantu ubuzima. Imwe zituma abantu babaho uko zo zishaka. Siko muri ko muranyumva. Ziri hagati y'ijuru n'isi, ngo mwani majambo ziri mu ijuru rya kabiri. Mwasiki ijuru rya gatatu ribamwe Imana, ijuru rya kabiri niho ziri hagati y'ijuru Imana ibamwo n'isi twebwe abantu tubamwo. Haleluya. Turi kumwe. Aho niho dukorera, aho ni intambara yacu ibera. Rero uyu munsi ngomba just ndabashiramo ibizani by'intambara mugizo kumenya. Niyo introduction umunsi nateguye, mumenye kiro kintu. Ubuzima bwose mubona dans le physique, mubigaragara ni resultat y'ivy'imwemu. Ukuri kurabaho mu mubiri niko mu buryo bw'imwemu byategekanijwe, niko byashinzwe. Amategeko agenga abantu nafatigwa ngaha afatigwa swat mu ijuru rya kabiri cyangwa mu ijuru rya gatatu. Mu ijuru rya gatatu hari ibyo bateguye ku buzima bw'iwawe, ariko ijuru rya kabiri rikiyopoza. Iyo wewe rero udashoboye kumenya ukungene uhagarara, umviriza ivyo bibigwa biriko biragwana, uwo kubanguranya ninde? Ni wewe. Daniel aravuga ariko arasenga muri misi 21 isomere 3, ariko igihe Gabriel yamushikire yamubwiye ngo Daniel mukundwa, kuva ku munsi wa mbere usira umutima gusenga, amasengesho yawe yasise mu ijuru rya gatatu. Mugabo ndakuzaniye inyishu ngeze mu ijuru rya kabiri barantangira, sinashoboye kubona ingene zo kugushikira kugeza Imana yarungise Mikayeli umugabisha w'ingabo, niwe yantabaye kugira ngo ushobore kugushikiriza inyishu yawe. Iyo Daniel adasenga, iyo Daniel adashira umuriro ku gicaniro, narababwiye ko igicaniro nicyo cyakiva les activités angéliques, ibikorwa by'abamarayika, gusenga kwa, gushikana kwa, ibimazi vyawe nivyo bituma ijuru lideploya abamarayika baza kugukorera. Haramarika baza mugatara amarayika b'intambara, turiko turi kumwe. Haramarika taraba intambara, ariko kandi n'abamarayika b'intambara. Gabriel sumarayika b'intambara, ni umumarayika wo gutanga amakuru ajejwe bijanye na communication. Iyo Imana ikana kudeliver message iyicisha kuri Gabriel, ariko Mikayeli aza iyo habavye. Ninde atuma tubanguranya? Nitwebwe. Izo tuma tubanguranya.
uyu munsi ngo babwire kino kintu ndabugura amaso kuva umunsi ibintu ndabimenya namutwe ndababwira ubuzima bwanje bwarahindutse kandi abo ndizira ko ubuzima bwawe bugiye guhinduka mu izina rya Yesu. Ndizira ko ubuzima bwawe nawe bugiye guhinduka mu izina rya Yesu. Niwanesha mu isi y'imhemu no mu isi y'umubiri uzonesha. Muriko muranyumva ivyo tubona ni resulta y'ivyabaye. Marafa passé naturiye ibintu umugabo umwe yagiye kurondera ku mupfumu kugira ngo atere imbere. Babwire ikintu kimwe, erega igituma mudatera imbere bamwe ni kura ko hari abantu bamaze kubatwara ibanza vyanyu, barazimije inyenyeri zanyu. Uyu munsi ugena nk'umusivile wote ariko atahura ibiriko biraba, kumbe ivyari biri destiny kuri wewe vyagiye kuwundi. Birababaje. Sasanga muri ivyo bintu yakuye ku mupfumu harimo agafu kariko etikete yanditse ko ngo gutongerako. Uko nyene muri amajambo gutongerako imigisha yanje. Hariho kandi kanditse ko gavuze etikete ivuga ngo abangwanya, abashaka kuntwara amamarche, abashaka kuntwara ibintu vyanje, uyu muti uzotutuma ivyabo bica bigendana no gupfa bafi. Ivyo narabituri cyanavuga kumbe ukabona umuntu atera duga ujya muntu yaraheza ntiyahezagiwe kujya duga nikabari karamanura abandi, hari abashira hasi akabadugirako, wowe nari karaduga kumbe hari abantu bariko barapfa, hari abantu bariko bandanya bazo madeni wabadugirako. Mbabwire ivyo ngaha muri nosi nutamenye ukungene ubigwanira uzobitakaza. Amen. Imeze neza ngo banwaye kontra umviriza barayitwara nyene, banwaye mbwa baramutwara nyene, banwaye marche barayitwara nyene utabigwaniye. None ko birivuze ngo umunsi vraiment ndabasarisha vraiment ndavyumva ko muva ngaha mwambaye twatsi nkanje. Haleluya gutu umuntu agenda kumva ntiyo makana kandi byayi muhasa mbwira ututongerako utuvuga mayani majambo mu isi imhemu baravuga. Arabona bwiye mu misi heze kwishengero nabwe Goliyati ari karavuga reka guhora. Goliyati avuze nawe vuga. Dawidi yumvise Goliyati ari karavuga abandi ntibigeze, nico gituma baneshejwe. Hari intambara babwiye, intambara tugwanisha amajambo kuko amajambo ni kimwe mu ntambara z'imhemu, ariko intambara z'Imana nibicanira. Dawidi yumvise Goliyati ari karavuga nta wundi yamusubiza, bose baca bagenda bakinyegeza. Dawidi ahageze bati no none uwo mugabo ninde? Haza gusanga ofete ari kuri palmarès y'abantu batari mu isezerano. Abati kameme uyu potentiellement ndamuruta kuko jewe ndo mu ruvyaro rwa Abrahamu. Ico ni cyambere. Icya kabiri ari karavuga mbabwire nisi imhemu yo tuvuga tuba turemye. Hano bavuze ngo ukwiza ariko kutumenyesha yuko iyi si boneka yaremwe niki n'ijambo. Ntibavuze ngo yaremwe n'ijambo ry'Imana, yaremwe n'ijambo. Imana yaravuze. Iyo mu isi imhemu vuze nitegeko utanze bica bikogwa. Dawidi hageze yumva Goliyati areka avuga nawe bico yakoze yaciye replika. Iyo ibicaniro bivuga nawe bifo kuvuga. Ikibazo kibuye umunsi hari ibicaniro bitugwanye biri satanike bivuga twe ntituvuge. Nico gituma tubona bigenda bigirike hari ico vyonona mu buzima bwacu. Ukumva nk'umuntu agakecuru ngare gurya hari ujya ntazoheka, ukibaza ngo oya nawe reka guteba reka kuvuga ivyo uvuze nabi ntunze avuze nabi aratongereye araremye. Nimba uvuze ngo nuko intazoheka bati mu izina rya nzoheka. Amen. Imeze neza muri kino kibanza. Mwama muri ko murahura n'abana bati wewe ntatuzokwigera ufata, ntatuzokwigera usigaho ugatwifata nk'ibisanga. Iyo bavuze vuga nawe kuko iyo bavuze bararemye nawe vuga ureme. Nico Dawidi bwa mbere yakubitije Goliyati imbere yuko amwicisibuye nuko yamanzi nawe nyine kubwirike kurema platform aze gukorerako nawe aravuga ati wantake bwabo uyu munsi ngomba ndakubagira ibisiga. Nta wundi yari yabonetse ashaka kuvuga iyo jambo. Abwati aba bantu bose bari ngaha
baragiye kwa sister imiliyaso yawe uyu munsi uramenya ko watsokoye ihanga ridacokoreka biramenyekana uyu munsi amen imeze neza ibi na Eliya yarabikoze avuze ati uyu munsi bigaragare bimenyekane imana y'ukuri abisirayeli babwizwa gusenga bimenyekane haleluya iyi si iboneka yaremwe n'iki n'ijambo ariko niba ucavuga munsi umviza rero kandi ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana ngo nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka amen mwavyumvise hariho version nasomye nkunda cyane twa message ivuga ngo what we see are created by what we don't see ivyo tubona biremwa n'ivyo tutabona mwavyumvise icyo ushaka kubona biremesha kitaboneka iki ijambo somera gatoya aho nyene tubandanye Yohana 6:63 amajambo menshi muzi ariko wibuse ashaka uguruki umenye ingene tugwana kuko tubiza gukirana hari ibintu vraiment sindababesha biri unfair biri injuste Yohana igisi cya gatandatu umurongo wa 33 aravuga ngo impwemu nizo zitera ubugingo somo kandi impwemu nizo zitera ubugingo impwemu nizo zitera ubugingo impwemu nizo zitera impwemu spirit gives life impwemu nizo zituma ubugingo buhaba ntibavuze ubugingo bwaribwo hari impwemu zituma abantu bagira ubugingo bubi bagira ubuzima bubi n'imwemu iva ku man of course ituma abantu bagira ubugingo bwiza bavuze ngo impwemu nizo zitera ubugingo si ugutera mu buryo bwo kugwana oya impwemu nizo zituma ubugingo bubaho mu yandi mazamu ubuzima bwawe bukomoka mu mpemu uyu munsi ngoma ndabadekuraje abora bagwana mu mubiri ndakubwira yuko intambara zo mu mubiri ntawe zishika aho muze avuga gute ngo umubiri ntacumaze umubiri ntacumaze amajambo babwiye ni impwemu n'ubugingo amen umubiri ntacumaze ngo umubiri ntacumaze abo mupfana ibintu bikomeye ntaco bamaze subiramo gutonyene udupfana ibintu bikomeye utabakomeye mu muryango wanje ntaco bamaze abakomeye mu muryango wanje ntaco bamaze utamadiplome no bafise ntaco amaze amadiplome no bafise impwemu nitera ubugingo impwemu nitera ubugingo nusubira kugira ivyo no ndafise ubugingo bwawe bukomoka mu mpemu umunyabwenge nuza gushakisha ivyamuhemu kuko ivyamuhemu ubiriza bizana ubugingo ariko ngo kwitwaka ivy'umubiri bizana urupfu niwishimira ivy'umubiri bizokwisha kuko hari ico badashoboye gukora impwemu zitera ubugingo Yesu abwira amajambo ndiko ndababwira believe me indani muri yo arimo ubugingo bwanyu azotuma mubaho neza azotuma mureshisha mu buzima bwanyu amajambo ndiko ndababwira ariko hari abandi uyu munsi bariko barabaho bitewe n'amajambo abandi bavuze abo nibo twaje kugira iki kudetrona abo mushengereje nababwiye tugiye kwaka ukuganza umubambangwe umwambango muravuze umwambango abacamanza 9 reka tuhashega kutatoboye naho umwanya tujanye abacamanza 9 bashobora guhera ku murongo w'indwi abantu bumviriza ufite ivyo turimo igice c'icenda umurongo w'indwi ngo maze Yotamu avyumvise aragenda ahagarara ku mpinga y'umusozi Gerizimu asemera n'ijwi rirenga
aravuga ati yemwe bantu b'ishekemu nimunyumvirize kugira ngo imana namwe ibumvirize. Nimunyumvirize kugira ngo namwe imana igire ibumvirize. Niko utanyumviriza namwe imana izobumvirize. Kera- Mani majambo hinge gato tukiri ngaha. Iyi deja ni itegeko ry'imhemu. Nutumva ivy'Imana ikirakubwira. Nawe ntizokwigera ikumva. Irikakubwira ico gukora vyumva bikore. Ni waza nguriko uragira ivyo bisavye ntizokumva kuko wanse kumva ivyo ikirakubwira. Numva meni yanyu mikiro kibanza. Turi kumwe. Irukanga ngo kera ibiti vyose Eh. ngo vyari bigiye kwiyimikamwo umwami wo kubiganza. Bibarira igiti c'umwelayo biti bari wewe utuganza. Umwelayo uravyishura uti mbegaho noheba amavuta yanje nkabari ariyo kandi ariyo yatuma nubahwa n'Imana n'abantu ngo nje kwirigwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Maze ibiti bibarira umusukoni biti nuze woho utuganza. Umusukoni uravyishura uti mbega aho noheba uburyohe bwanje n'isukoni zanje nziza ngo nje kwirigwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Maze ibiti bibarira umuzabibu biti nuze woho utuganze. Umuzabibu uravyishura uti mbega aho noheba vino yanje inezereza Imana n'abantu ngo nje kwirigwa ndahungabana hejuru y'ibiti. Maze ibiti vyose bibarira umubambangwe biti nuze weho utuganze. Umubambangwe wishura ivyo biti. Umvirizwe n'umubambangwe wishuye atasangwa mugomba kunyimika vy'ukuri ngo mushaka kunyimika vy'ukuri ngo mu mwami wanyu nimuze mwikinge mu gitutu cyane mwizire naho bitabaye ivy'ukuri umuriro uzokwaduka mu mubambangwe mu masederi uzokwaduka mu mubambangwe uyigize amasederi banone. Mwashumvise nimande bazi umubambangwe nga arace yampije ngo umubambangwe ngo ubamba ingwe. Ntacyo naho twogifata ibaze ubamba ingwe. Ibaze kiri kibamba ingwe. Baraje mwumvise gene vyagenze. Ibiti byose mbabwire kiro kimwe. Ibi biti si biti, ibiti n'abantu. Uyu muvugishwa ari kabivuga kubera umuntu bari bahejeje kwimika. Nawe nzobizako. Numwe mu bahungu ba Yerubali niwe Gideon. Ariko yari yamuvyaye ku nshoreke. Hamaca agenda kuba oncle maternel. Arababwira ati ko mutwagwa n'abahungu 70 bo kuri kote paternel. Yerubali Gideon. Ntimwopfa mutwagwa na jewe umwe. Mva mukara bavuga ngo mukarakanya. Ndakarakanya. Mva mubi wanyu. Baca baragenda muziki gigwamana bazana amafaranga 70 baramuha. Atagenda afata abahungu 70 ngo abica kwibuye rimwe. Donc aya mafaranga bamuhaye bwari ubuzima bw'abantu. Hari amafaranga batanga represent ubuzima bw'abantu. Nimugire ikibazo mu ndwi kurikira. Yesu atokuzura vyanira. Amen meze neza muri kiro kibanza. Mbabwire ikintu kimwe ndazi ico ndiko ndavuga kandi ndazi kizoba kuko uyu munsi ndiko ndavugana namwe deja hari bamaze gutangura kwinjoyinga inyishu zari zimaze imyaka n'imyaka. Amen meze neza muri kiro kibanza. Kumuri kingezo gira siyanse y'intahe nizo hanze zo zibazanira. Amen meze neza. Hari mama mu minsi heze ari muri Sweden yaramaze imyaka 10 ibaza umuntu amaze imyaka 10 muri Sweden atagira akazi adepoza hose muri Sweden bigenda gute harya barabura akazi ngoga imyaka 10 umunsi w'ibibanga y'ibicaniro arankontakta twubaka igicaniro aheruka gushinga intahe mu bwiyo busanzwe mwe barayumvise aheruka gushinga intahe avuga ukungene yaronse akazi kandi akazi keza basamusinyisha contrat indéterminé inyuma y'imyaka 10 igicaniro cyaje kira debloka inyishu yiwe uyu munsi aratanguye kubaho. Arabari barabuza abafiance turi kumenga mu minsi iri imbere yuko umwaka urangira haramuze wandiko ndashingire. Amen message muri kibanza. Bamuha amafaranga 70 aca yica abahungu 70 ku gicaniro. Ako kanya bacara mwimika bishekemu. Ako kanya umuvugishwa araza. Yotamu araza bacira no mugane. Nawe nyene yaciye ahunga kuko yarazi ko amufashe yoca mwica. Arabate habaye ibiti umunsi umwe byaragiye kwimikira umwami. Ibiti barakwavuga ibiti mumva abantu. Kuko Bibiliya avuga ibiti karabantu.
Ezekiyeli kereko yabona ibiti bimeze nk'abantu. Mu Yesu yavuye ngo ndiko ndabona, uri kubona iki? Ndiko ndabona ibiti vyirukanga nk'abantu. Byari biti bari abantu. Ubuzima bwa bugeranywa n'igiti. Rero ngo ibiti byatewe n'uhoraho. Babara kuvuga twebwe kugira ngo bimutere icubahiro. Havuze umunsi umwe rero abantu baragiye. Ibiti biragenda. Bafite tugomba kwimika umwami. Kuko raba kino kintu mwisi imwe mu kirazira yuko ariho ikibanza kiba neutre. Ntibavyumvise. Mwisi imwe kirazira ko ikibanza kiba inoccupé. Nico cyose ko turakora mu ndwi iza tuzokubita abari bari mu vyacu hama tuhinje ko bari mu vyacu vuga ngo bari mu vyacu. Bari mu vyacu. Igituma utabirimo nuko babirimo kuko isi imwe mukiraza ko isiga ikibanza kigaragara. Mwisi imwe nta ntebe bigaragara ibaho. Iyo uticaye kabandi baza bakayicara. Naha ibiti ntivyagira umwami. Mugabo bivuga no ibishaka kuguma gutya. Turondera umuntu hadutwara. Nubwo aza kuba mubi mugabo abeho ntibikunda ko dushaka kuba ata muntu ari karokipa iki kibanza. Bahera ku giti cy'umwera ayo. Barakibwira turashaka kutubera umwami. Can you be our king? Kirabishura tisa? Mebe amavuta yanje yaherayo. No, mwese murabizi deja ko no muri Debora niyo bakoresha. Iyo bariko barasengera abantu baraza mu alimentations atandukanye kugira ngo barumdere kiva kuri jewe. Mushaka ivyo ndabihebe ari umunezero wanje ngo bindiko nahungabana hejuru y'ibiti. Ico giti kirangiye responsibility. Aha hariho imyerayo. Ahirahari. Okay. Umwerayo wanse bibwira umusukoni victory. Hagiye ati no nawe washaka kutubera umwami. Ati sa ntebi isukoni zanje. Ai namwe. Ntebi vyamwa bimvaka abantu bose barya bakanezewe. Aribo ngo jewe ntuma Imana n'abantu banezewe. Ndabihebe ngo ngume ariko nahungabana hejuru y'ibiti. Oh yeah, no way. Nibikunda. Twaramutamena. Okay. Basa babwira iki umusukoni. Umusukoni ati mpebe isukoni zanje nibikunda. Na uranga. None katakije ari gisigaye basha babwira iki? Nivyo. Basha babwira umuzabi uranga. Bazi umuzabi wanse basha babwira iki? Umubambango. Umubambango ni iki? Umubambango ni igiti cy'amahwa. Umubambango ni igiti kibaba. Umubambango aho uri narakoze amarosheshe n'abandi baramfasha. Umubambangwe ngo niwo watumye ingano zomoka kuko aho uri nta kindi kintu kigira ubuzima. Umubambangwe ukomeretsa abantu. Umubambangwe n'umurazi mu buzima bw'abantu. Siko abantu bari ngaba kamamere meze neza. Umubambangwe aho uri nimagi imvura ntishika hasi. Kuko urafuka nta kiva hejuru ngo gishike hasi. Ibaza umwami yagiye gutwara. Umwambango bwe tubaso tubera umwami kuko ateza kuboneka umwami. Icyabaye n'igiki? Umwambango turabishura. Ati kari nimba vyukura ari byo mushaka. Jesse ndavyansa. Mugabo nizere ko mutari ko muramfinije ko umwambango ntufyina. Isi y'umwijima ntifyina. Isi ya Satani ntifyina. Abandi urana ko bariko barafyina. Abandi bafise ivyiza. Mugabo busura agafyinyi. Nk'isengero ryo muri kino gihe. Umwambango wo ntufyina. Nico Yesu yavuze ngo abana b'umwijima baciye ubwenge kuruta abana b'umuco. Umwambango bati nimba ari byo mushaka mwese nimuze munsi yanje. Kwari ko umwambango bihamagaye munsi. Niko umubambango aho uba uri niwo wonyene ufite ijambo rya nyuma. Nta mvura izogwa ngo ushike hasi kandi byaza kuba munsi bizokomereka. Bizorurigwa. Mwani majambo ni munsi nimwe munyitiyemo si jewe. Ariko nagoma ndabagabisha agasanga muri ko muramfyinisha jewe sifyina. Umuriro uzova muri jewe. Mwani majambo umubambango ufise umuriro. Umubambango uraturira urayigiza. Umubambango cha uriba uratikiza. Bavuga nimba muri ko muramfyinisha umuriro uzova muri jewe. Uzotura amasederi yose y'Ilebanoni. Nta kintu kize gishoboka kuza kuri mwebwe. Uko ni ku mubambango wabaye umwami. Ndazi ko uravye mu buzima bwawe ucubona imibambango. Umubambango ntabyo yo kwishengera. Hari abantu barongowe n'imibambango. Naza umviriza akisiga gute uryama n'umubambangwe amavuta ntafata.
umubambangwe nushake usonesha impuzu ku matisa zimbye uri kumwe n'umubambangwe ntubegwa. Kandi ibyo ntiba gusa ku bagabo, hari abagabo b'imibambangwe n'abagore b'imibambangwe kazi. Rero abagore bikomeye cyane kuruta abagabo. Umubambangwe kazi ucumita cyane kuruta umubambangwe. Birivuga ngo akobara n'umugore w'ingare. Umugore w'ingare n'umubambangwe. Ntibavuga ngo usenge. Birivuga ngo cawomo kuje hagwe kure y'igisagara. Nimba wowe kari umubambangwe ntunasenge. Umubambangwe kazi. Nimba hari abantu bari imibambangwe tuzobakura ayo mahwa mu izina rya Yesu Kristo. Muzova ngaso ati muri umuzabibu, muri umwerayo canke muri umusukoni. Kimwe muri ivyo umubambangwe. Vuga ati Imana indinde umubambangwe. Kukazi Imana indinde imibambangwe. Mu muryango Imana indinde imibambangwe. Kutari kurabivuga nakubwira ko ijambo ryawe birafise rikora mu isi y'imwe. Vuga ati Imana indinde imibambangwe. Haleluya. Imibambangwe. Mukamufise abafianse imibambangwe. Ubu nyene muci muva ngamwa deconnexe. Ntimwirohe. Imibambangwe iragahera. Iragasha. Sigaje umunota umwe. Amen. Dangize vuga kiro. Amaso abwiza kuguruka. Umenye ukungene ibintu ubikura mu isi itaboneka ubizane mu isi iboneka. Vyaragenywe nababwiye ko ibi ntibihinduka. Ibitaboneka nivyigihe cyose bizokoma biprima kubiboneka. Ibitaboneka nivyo bifite ijambo rya nyuma kubiboneka. Peu importe background yawe, peu importe ama diplome yawe, mubiboneka nta kintu nakimwe ushobora kwakura ntaco bimaze. Yesu avuze ngo ivyo mu bintu ntaco bimaze, ariko imhemu zitera ubugingo, zituma ubugingo bubaho, zituma abantu bamererwa neza. Imhemu hari zituma abantu bamererwa nabi, zituma abantu bamererwa neza. Uyu mwanya gutahura intambara z'ibicaniro no kuba positiona mu kibanza aho imhemu zitera ubugingo bw'Imana muri mwebwe. Muri ko muranyuva aho intambara zose mufise ivyo mu sinoje nganda babeshe ngo intambara zose mufise zigiye guhera. Izo nizahera hazoze hazi izindi. Mugabe kiryoshe izo zizohera kuko wazinesheje. Hazi izindi uzineshe. Hazi ziruta uzineshe. Unesha. Yesu azorinda aza kudutora uri urusiswa aho kunesha hamwe na Kristo yagukuze amasimas ku mwami w'abami. That's the secret. Hallelujah. Reka turangize. Ndabareke. Sivyo amasaha yageze. Ya sayire. Ntacho yari intangamarara. Ahora nifuje ko umenya ko vyose bifatirwa he mu isi itaboneka. Vyose bibera mu isi itaboneka. Wiyambura ivy'umubiri bivuga ngo mwitwareke ivy'imhemu. Kuko ari vyo bitanga ubugingo n'amahoro. Bitanga ubugingo n'amahoro. Ubugingo ni ubuzima, amahoro ni ordre mu buzima bwawe. Yetwe turavuga amahoro sagacerere kibiturika, sagacerere das kimpuha zibiki. Amahoro nuko mu buzima bwawe haba ordre. Siko muri ko muranyumva. Ordre ni kuvuga iki winjiye mu rugo at least uzabwira kuvyara abina iyo mahoro. Sivyo? Urahejeje kwiga igikenewe n'igiki nuko swat utanga akazi cyangwa ukaronka akazi. Ngashaka ko muronka akazi, shaka ko mutanga akazi. Wowe utavuze amen sawa uzogumukorera abandi. Shaka ko mutanga akazi. Ingene banda. Birashoboka. Ndabaza ikintu kimwe. Barya babutanga ntibavukiye amezi 9 nkawe. Nari kwere kutagumuka. Aba bari ko bararongora ndakubaza ikintu kimwe. Ntibavyana n'umugore nkawe. Ingene banda. Ivyo ubwami bw'Imana Yesu yavuze ngo bagira iki? Kandi ngo babinyakura bagira iki? Babinyakurisha ubuhizi. Abahizi bari ngahano mva amene yaho. Abahizi bari ngahano mva amene yaho. Nukuri. Amen. Vyongeye ivyo wabayemo mu misiri imbere azoba ari ntahe yawe.
muri bimwe ndeva mu buzima bwanje nuko na generation azoza atazosura kwiga ngo ba Jean Jacques Rousseau bande abantu batigeze bazi ngo data na mama bararima abo badata ngo nyamutegera kazuza ibintu tutazi paso kwiga ubuzima bwawe par exemple bavuga ati umunsi umwe hari ahantu hajyuba habaye umuntu yitwa gutya byagenze uku ibitabo amen mize neza ati kandi uwo muntu ko turababwira aracariho wow ati zobazanira wa muntu tumaziga tuko turabigisha acaza uwazo bari wewe embabwire iki ngoma ndakivugishwe ko amaseminaire agiye gukogwa amakonference agiye gukogwa azo afisa amatitre y'ibibazo uyu munsi uri kuracamo babantu ntibanyumvise nanivuze ngo amaseminaire agiye kuba amakonference agiye kuba azotuma n'abantu bava hanze bagafata indege baze kumviriza ubuzima bwa azoba afisa amatitre y'ivyo uyu munsi muyani maza mtowori wewe gusa gumuvyandika ni bitabo na masede ni ayayayaya ni nyigisho mpameni ya muri cyo kibanza umunsi mureka nagize kuri kano kantu umunsi umwe umwigisha arahaguruka muri university imwe arabwira abanyeshuri ati ngoma ndabigisha ingene muba aba millionaire en dollars atangura kwigisha umunyeshuri umwe atarakiriza ati monsieur ndafise ikibazo ubwo mutwigisha ingene tuba aba millionaire wari mu millionaire en dollars aravuga ati oya none kubera ko ubwo mutwigisha tuba aba millionaire wotari mu millionaire ashobora ati jewe ndakubaje iki kibazo je ndi mu millionaire en dollars nuze wicare ndakwigisha ingene nabishitseko amen imeze neza hidukeneye abantu bavuga gusa dukeneye abantu babibonye bavyikorakoreye ko babitsambukiye amen ya muri cyo kibanza dukeneye abantu babiciyemo dukeneye abantu babinyushemo dukeneye abantu bavuga icyo bazi icyatumye ubutumwa bwiza bushika mu mahanga yose kandi aho bugeze bukagira ubushobozi nuko ababuvuga yari amatemonyage viva bari abantu bavuga ivyo babonye Yohana avuga ngo ivyo tubabwira si inkuru dufise ivyo tubabwira nivyo twiboneye nivyo twiyumviye nivyo twikorakoreyeko nivyazabu ubugingo haleluya rero ngo nta kindi bamuneshejeje atari ijambo ryo gushinga intaye kwawo mu yandi majambo imana irikirakarisha ico kuneshesha satani oh my goodness hallelujah no enda kubira ikintu kimwe vyongeye zoshima imana kubona warabayemo hari muri ivyo nivyo ngo iyo ndabimenya sinari kurira musi umukobwa umwe arantefa nibere masengesho guheza umwaka imisindwe arantefa arambwira apoto baransengeye kenshi ariko nambuga kameme ndagusezere kuko ndabivuyemo bwira iyo mana ko yananiwe kana wowe nyene wananiwe kuyumvisha rero kubw'ivyo jewe uyu mwaka neza kuvyara umwana jewe sinzopfa ndi nyakamwe na menopause atanumfise zongaragura nayafashe iyo ngingo yabaye ndamone ati kwanza umwanya ndiko ndavugana nawe honyene utubaje turanyisha tubaje natwo munsi abariko badukurikirana bari hanze utubaju ni kieri ico ngaye Burundi nike ni nk'ivyo nyene tamwe ni sa cyarambwira uradubuye ngo nishake ndubuye none ngo ubundi ho bizoza ryahari ni ukuri byagomba bize mwaba uradubuye none ndakubesha mbwa kameme numva binteka igongo ndamusengera bukeye arantelefona nambwira natsinzwe agomba ndagusaba imbabazi aramanse respect umukozi w'Imana ndakubwira mborewe meze nabi mugabo narindusha ndamwe ndavyumva ndabitaho arambwira ati mugabo mbarira Imana nimba yonogera chance ya kabiri uyibwire ko ndayigarutseko ndamubwira ni sawa Imana niya nkabayigarukako utarakwiza ibeta ngabondwi oya mbo ibyo ntibirimo hama turasenga haiza amezi 5 mbona ndungikiye amafoto ariko ndava ingozi mbona ndungikiye amafoto mbona andungikiye ifoto iriko bag ya fiançailles sinavuga nti ubwo ico kiganza ari cande aca ndungikira yindi ariko umwe no mutipe wiwe
ndavuga ni acarambwira ngo I said yes, naravuze ego. Naho haize imisi carantumikira invitation yari canja kumwibarutsa, carambwira ngo nagomba ndagusaba imbabazi kandi narakuruhishije ndakugora, umugabo ngo iyo ndabimenya sinari kubona ararize, iyo ndabimenya sinari kubona nanyoye tubacu, iyo ndabimenya sinari kubona yavuze ry'amajambo navuze. nawe haleluya. Kandi ibyo bica bintera nkabona okay kamwe ngo navuye kuri list ubu haramukiwe wewe amen meze neza kandi uzodutumire kandi ushinge ni ntaye kuko harabo bifasha. Hari umuntu nundi ko ndavuga ibyo ati ibyo mwaba mwabivuze nta nakimwe kirahinduka mugabo basi nimuze basi mu mushinge ntaye. Amen. Muri ibyo avuga ngo iyo ndabimenya sinari kuba nararize. Nawe rero nimba ari kurarira hagarika kurira kuko ayo marira yawe ni ntaye yawe yejo muhaguruke ku maguru yanjye. Ube determine mu buzima bwawe ati man izi 2 semaines izinsi gukoza nsanze ubuzima bwanje buteza guhinduka. Imibambangwe itegerezwa kuba detone, iteza kwimikugwa, himikwe umwerayo umusukomi cyangwa umuzabibu apana umubambangwe. Uvyube ko imibambangwe niyo tugiye gukura ku ntebe kugira ngo twinjire mu bihe bidasanzwe byo kwinjoyinga ubugingo busagutse tubona muri Kristo Yesu. Mutaretse ibiganza byanyu dusenge Imana. Man turagwaye icubero kandi turagushemiye wowe dushoboje kumva ano mabanga benshi batagira ubuntu bwo kuyumva. We Mana utwigisha uburyo tugwana, senge abana babugura amaso y'imhemu barusize kumenya amabanga nyegejwe mu vy'imhemu bitagaragara. N'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, Mana yanje yo kwizegwa, ubuzima bwabo bugira ubuzima kandi bugira amahoro. N'izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, ibyo Satani yimitse ku ntebe z'ubwami ibyo mu izina rya Yesu Kristo bimagwigaho, mu izina rya Yesu Kristo bikubitwe hasi maze abana babitegenze. Ndagushimiye ku ntahe, ndagushimiye ku bitangaza, ndagushimiye ku bikomeye ugiye kubamenya werekana hejuru ubuzima bw'abana bawe. Tuvuze ngo ishimwe icuro gutazigwa bise kuri byaho n'ibihe byose mu izina rya Yesu Kristo. Amasi menshi ku mwami w'abami.